soma ku murongo wa 4. umurongo wa 4 kuko bidashoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'impene akuraho ibyaha. Nukuvuga Imana iravyanse na Yesu aravyanka. Niko bimeze n'uyu munsi. Yemwe abantu mukunda gutanga amashikanwa, muze mutanga amashikanwa yera atavuye mu busambanyi mw'abagore. Muze mutange ishikanwa ritagira agasembwa ritavuye mu bisahurano. Muze mutange ibintu utivye kugira ngo uronke umugisha. Imana iravyanka, yavuze ngo ntibishoboka, nta mugisha bizana. Vyaratanzwe abantu mugabo ntibashikira Imana. Hageze ko hatangwa ikimazi kifasha abantu kwegera uhoraho Imana yacu. Bandanya.